hose mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu. Ndagutumiye ukanda subscribe kuri Eric Burundi TV niba utarakanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru n'ayandi aca kuri Eric Burundi TV. Rino ryumva rya Simba from Side hama no munsi shaka tugaruke ku makuru ariko aravuga ngo cyane hano mu gihugu cy'u Burundi cyane ni nkuru irasirikira cyane ku rwego rwo hejuru. Ni nkuru y'umugabo yazindutse atemaguza igipanga umwe mu babanyi biwe yaraje gutabara igihe hari kuba imishamirano novuga ukutumvikana hagati y'umugore n'umugabo. Umubanyi iyo nkuru yumvise induru yaciye aza gusuka mu mabisi akaba ariho byahavuye gutemagurwa n'igipanga. Hama bamwe mu babanyi begereye uwo mugabo bavuga yuko byari bimaze igihe kirekire uwo mugabo serugo ataco amfasha umugore, navuga ko atitayeho umugore, atamusumira eka adakora ibikenewe gukorwa n'umugabo wiwe. Hama amaze kuba bimeze uko niho uwo mubanyi ari we yarakunze gufasha umukenyezi amwitaho amufasha bimwe mu bindi mu bisanzwe bimugoye. Hama niho byaciye biva uwo mugabo ibindi nuko yari akunze kwagwa n'akaboregwe ku nzoga nyinshi. Mu nyuma yaho rero n'umunsi mu gitondo niho byatanguye bari gushwana. Uwo mugabo acagenda kubangurukanya akaba yashoboye gutemagurwa bimwe bikomeye cyane. Ivyo navyo bikaba byabereye anovuga mu Carama Gahahe mu gisagara cya Bujumbura. Abantu bari begereye aho bakaba basaba ko ubutungane bwokora bugacisha intayiciye kugira uwo mugabo yakoze iryo bara ahanwe n'amategeko. Hama novuga ko inkuru nk'izo n'izindi ushobora kuzikura kuri Eric Burundi TV. Hama kanda subscribe niba utari bwakanda subscribe, hama wibukana commentaire eka cyusangiza ino nkuru abandi kugira ngo bakomeze gutahura amakuru n'ayandi. Murakoze cyane. Yari Simba from Seed.